tubeshweho n'ukwizera igice cya gatatu tugagikurikirana ku munsi wa gatatu nyene. Woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi. Ubu n'ubutumwa bwavugiwe mu ishengero rya Hope Church. Ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire haruguru gato ya Mutoyi aharabana naho bita kwa Gerard. Batiyo yahwereye rero ati Yesu ati ngira nje kumuzura. Abigisha bose ati ya vraiment hariya bago hari Yudeya bahatswe kukwica kuko ahi Betania ni Yerusalemu ni hafi na hafi ni birometero 3. Ati hariya bagombye kukwica none dusubireyo. Mugabo Toma rero Toma buriya yamye agomba kubona kumbure yaba yari muri ibi bihe byuwe yari guhava akunda amasinema cyane yarakunda kwibonera ibintu akabona ibintu akabona yavuze ati reka tugende twibonere dushikeyo batume bamwica tubona mugabo batutume dupfana nawe ari abantu bavuga ngo Toma nta kwizera yari afise kujya kwizera kuko ari kwizera nako nyine kuko ari kwizera kuko ubanza kubona hano kundi kwizera kuko utabanza kubona mugabo Toma yarafise ko kwizera wo kuvuga ati je nishikireho kandi je ndafise kwizera naho yopfa dutume dupfana umva atamukunda cyane nawe nyine abigisha bamaze kumva Toma ivyo avuze bavuga ati nta kundi reka tujane baragenda bageze bari mu gushika abantu bararira n'ibindi byinshi cyane mugabo ngomba kuvuga rino jambo Yesu amaze gushika kwa iwabo na Lazaro bashikiwe batangiye kumubwira nk'uko umenga byarengeranye ntibigishoboka bamubwira ati Yesu iyaba waruri ngaha mu ncamake bari bamwagirije ati twagutumye ko ntiwaza kandi Lazaro ari umugenzi wawe kandi rimwe na rimwe twaracumba tugasangira kandi n'amavuta twaragusiga n'ibindi none yaba waruri ngaha musaza wacu ntaba yapfuye. Yesu rero biramutangaza kumva badatahura ko ari we kuzuka n'ubugingo naho umuntu yoba yarapfuye azobaho niryo jambo yacabishura aterega ni jewe kuzuka n'ubugingo nubwo umuntu yoba yarapfuye azobaho mugabo bo ntibavyumva bavuga ati nivyo azozuka mu izuka ry'abera yaca atoya. Imana rero buriya hari gikora muri kazoza hari n'ikindi gikora muri present aho nyene muri kubu kubu kico gihe atari kubu kumbure kimpita gihe nimba kabaho mugabo na kubu kaho nyene vuguti amen vuguti Imana nanje ngoma kunkorera muri kubu ni wabivuze subiramo ati ndagomba nanje kunkorera igitangaza muri kubu maze Yesu amaze kubabwira acasura kandi ababwira ijambo ati sinakubwiye nti ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Hari igitangaza cyari kibaye nako cagira kibe kuko yaciye ababwira ati ni munjane munyereke aho mwamuhambye niko baciye bamubwira ati urumva rero yarabuze ça fait 4 jours imisi iraheze none urumva rero nawe ati nije kuzuka n'ubugingo bahageza mubwira ati sinakubwiye ko ari jewe kuzuka n'ubugingo. Muri ico gihe sinumva ico biyumvira canke babona kumbure bibaza ati ariko araturemesha kugira ngo nitubandanye turira kuko muri Yohana 11 ku murongo wa 31 handitse ati Yesu ararira kuko na Yesu ikigumbagumba caramufasha arahebararira kumbure nabo bace bibaza ati nukuturemesha mugabo Yesu acakora igitangaza
aca arasenga abwira Imana ati Imana ndazi kunyumva ariko kandi sinkubwiye ndabikubwiye kubera aba bantu bari ngaha ariko kandi dusubiye inyuma gatonya ku buzima bwawe harageze canke harigeze kuba aho utangura no gutatira Imana ati Yesu iyaba wari uhari iyaba wari unyumvirije iyaba wari wumvise ibyo navuze iyaba wari unkunda iyaba wari umbabaye iyaba wambona ko ibyo n'ibindi ati simba kuko hari ikindi gihe urabona Lazaro yaragwaye kumbura araremba nawe uzi imiti y'ico gihe kumbure bamuhita paracetamol turasendwa bashiraho ibindi miti irenzeho yindi babona umenga bigenda binanigwa kugezaho bashika ku rwego ko babona arapfuye mugabo kumbure bavuye bikawusha kubanza guhamba nubwo atamamorge yarahari bibaza ati rero Yesu ariko aranyaruka kuza kwa gishushe kumbure Yesu arashaka kumuzura mugabo nawe byagezaho kumbure dufata akarero ku mupangayi kuko nawe afise ikibazo gikomeye cyane harageze igihe urabona ati bampaye bambwiye ati baransohora mugabo rero ukazibona ikete irasohotse ukazibona barugura umuryango ukazibona utuntu twambere badutaye hanze uti oya utwakabiri badusohora hanze Yesu azoba yashitse utwakabiri twose bagashira hanze ukazibona imvura hejuru isa n'igirigwe ati oya vraiment nta mvura yogwa televiziyo yanje iri hanze frigo ibiki byose matela iki Yesu ntashobora kuvyemera ukazibona birabaye rero Yesu arafise ukuntu akora arindira bikabanza bikayangara ntaza ku munota wa nyuma ko aje ku munota wa nyuma ntushobora kuvyizera wahembwe 50,000 ukacuja kugura ikintu cha 30,000 canke cha 20,000 nubonamo igitangaza kiba kibaye mugabo reka uhembwe 50,000 hama bayakwibe urumva birayangaye hama ucugura ikintu cha 60,000 canke cha 80 aho niho hari igitangaza. woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi. Ubu n'ubutumwa bwavugiwe mu ishengero rya Hope Church ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire haruguru gato ya Mutoyi aharabana naho bita kwa Gerard.